Ni uhora wambara n'ibitambara? Baba nutuzina. Popina. Ya mwana ngesha yaraye akankoreyesha emwe Ujya muri ninde? Yitwa Ntabwo bagitsina. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bivanye naho muherereye. Kuri mikro muri kumwe na Dada Darlene Darly. Behind the camera muri kumwe na Alpha J. So uno munsi twabazanye mutumire w'iteka ni umukomediye unga mu Burundi. Yego, afise impano ngira muramuzi, abatamuzi naho aridondora, amatubandanye ikiganiro. Nsaho. ni inkore. Abakubonye irya mbere cyangwa abuguriye imbonesha kure yacu bwa mbere cyangwa bakubonye ubwa mbere wo bidondora. Ni Ildephonce Comedien. Mukinyi wa comedy mu Burundi. Yabigize umwuga. Okay. Woba waratanguye ryari? Natanguye 2015. Wewe watanguye kera? Oya, kera Yesu niwe ni urabirambyemo nivyo nashatse kuvuga. Urabirambyemo. Maze igihe. Kuko 2015 turi muri 2022. Urumva ko Game of Thrones murayijanye. Indwi. No konfirma itandatu. Kubera natanguye 2015 mu kwicumi na rimwe. Umwuga wawe byaje gute kugira ngo ubitangura cyangwa wamenye gute ko wifise impano y'ubukomezi? Twoharara. Kate binkwari yo kuzi. Yaraje, yego. Ibintu byose bikunda mu gihe ubonye aho abandi babikora. Canke bigakunda mu gihe wewe ubwawe hagize ubundi umuntu akubarira ati burya wewe urafise ingabire. Je rero ingabire umuntu wa mbere yatanguye kwimbarira nayibariwe n'umuzungu. Nayibariwe n'umuzungu avuye muri Ecosse. Aje gutemberera ino. Mugabo rero atembereye ino duhurira aha muri Imagara ko je ni gasegonderi mu mwaka w'umunani. Muri mutoya rero aba umuntu yatakaje inzira. Uvuga ati yo yararoye naho yarazi. Rero ari karabaza abene gihugu bari kwibarabara. Ntibumvikana. Akababaza mu rurimi rw'icongereza. Mugabo rero chance je byaranyoroheye gufata vocabulaire nkiri mutoya icongereza. Nca ndidondora nawe turahuza. Duhuje rero mbaza ko no mutwara kwisuse dini. Anje suse dini n'ibindi. Mwana w'abahungu nca ndavuga ni reka rero je ndagutwara. Nawe atahuze. Nanje nawe nari yegereye umunyagirwa namubaza ati we suse dini. Aca mbarati yo dinandi ubandanije guca wozimira kubera ndaguca ibintu. Mugabo byiza wosubira Bujumbura ugacuvugana umusaga. Nzi. Bati ntacyo reka dusubire Bujumbura nta kibazo. Sabira umuduga. Ubuzungu nawe gatoke hello see. You can turn the car like it is. Back to Bujumbura. Tururi imodoka. Ndicara n'ikibutura kiraho nari nambaye ndavyibuka. Ikamba mbiri. Yash, ntabwo tugabandanya na town tu. Rero shise nga petit séminaire byabaye ingorane. Petit séminaire rero naho ni mburi yonje. Yavuga ati hello si la vie c'est my uncle there. Mubesha ko mbonye muyomba nawe wo muyomba. Nawe uhari nawe tuzina. Burya narurutse rero cyambwira umwe umunyagihugu umwe ati okay bariranze. Burya. Société niri. Tugati yo tucangaho. Sawa. Cyubitera ubandanya za agenda kuduga cyubona agapankarte kakwereka uja mu rutovu. Bijya rero turiko turagenda rero mu muduga nabateye black. Bambajije ikibazo barambaza ati so Ildephonce. In which form you study? Get to study. See arikambaza ibintu byigwaho. Bo ishuri nigamo ngati I'm in 8 form. 8 form.
ati biratangaje kuba uvuga icongereza wiga mu munani no ndamubwiye ati so see it's because the English is the language of bosses. The reason why I speak English because I need to become a boss. Yeah, to be a boss. Sure. Why? I'm explaining. I don't get it. Imagine in English when we start greeting some people anywhere we meet, we greet like this, hello, and him responding this question, this answer, hello, and then you ask him, how are you doing? And then he replies like this, I'm doing well. Means that person has the job, which is called the well. Well is a VIP job. It's the job of bosses. The reason why I like to speak English. Yeah. Namubwira umuntu ugo rurimi kubera iki n'ururimi rwa boss. Yaciye avuga baciye batwenga rero you guy are you so funny. You are so funny. Why? You speak like comedians. You are a comedian. You are a comedian. We sing. Ndamurabati eba umuzungu aranyuguruye tu rero nace ndababaza abakomediye bari ndamubajije abakomediye acambwira abakomediye bari muri inuze muri Amerika ba Jimmy Fallon acambwira abakomedian bafise iwabo acitangura kunyereka ambwira ati nivyagukundira nzokwereka ku internet abakomedian uko bakora ubwo rero niwe yatanguye kumbarira ivya komedi vyari byo iga ujya akabara kuguruye ndi muri interina rero narageraho nkaza ndatera blague abajene kuko ahantu ndi ntibashobora kubura abantu bashika umunani abanyeshuri bama bashaka kuba hafi yanjye kubera utwenza ni nkuru nizabura bavuga none umuhungu y'amajambara ya dedouanara yatishaja nkabaho nk'ubwo buzima bakankundira ico yo mu nyuma rero natanga ndavuga ati MC continue the work njya mu mabibliothèque ntangura rero kujya kwiga ibijyanye n'abakomedian icari cyo n'ibyo ba Molière nkabona ingene bakora njya muri nkabona amafilme ya ba Ildephonce bikace binyugurura rero buke nkabona ati koko bya bintu n'umwuga kuko bwa mbere nabona uko babifata nk'ubugugu ariko rero nabona ati byose ibintu ni science mejeje rero secondaire do niho nagera muri ane terminale hari 2015 nyene kuje nahera heje secondaire 2015 ubwo ati muri internet nivyo nyoroya kubikora bikambanze mpambane n'ishure ndariheze hanyuma mejeje ntango rero natanguye ubwo rero bujya mvuga ati reka nzana akantu gatandukanye nakabandi niho nagira ati rero yo gusubiramo abantu ko bavuga okay uvuze ko niho wazanye akantu ko gusubiramo abantu ko bavuga wo shaka gusubiramo ukuntu mvuga je we ni kubera ko we no gusubiramo problem yo kwijwi ryawe no buraho ndabishore kubera ibintu byose ni muri commerce kuko tutandaza amajambo abayeri barashobora kugorana ariko ubu yaba wari nk'umuntu uri celebre no rara ndiga no cyadarishira muri labo igakomera urumva rero urawe gusubiramo n'abantu batarabimenya ntabwo dupfa gusubiramo wari wese imitation ni talent mais talent idafisa abandi bantu bose ni talent no vuga ati idapfa kuronka hari hose imitation irasaba yuko bwa mbere uwo muntu ategeza kuba afite don yo kuba afite corde vocale yiwiwe hagutse ku buryo hashobora kuregulariza amajwi y'abandi bantu biciye mu migure ngitanu rero iyo chance nasanze Imana yandemye guca indemana ibitari mu muhogo ncandonka ayo mahirwe rero iyo rero uri celebre twashobora kuraba tukavuga duti uyu muntu azwi n'abantu bangahe yagiye gutya aca yumvirizwa n'abantu bangahe agarurira public abantu bangana gute kugira ngo nanje ni concentre uburyo ndiko iri concentration ndiko ndakora kumwigana naramuka ndamwiganye mvuze gusa nakaramunsi mvuze gusa
aca vyumva niwe ninakuvuga gasha mikoro niza kukumva abakunzi ba Right baraza kunyumva baza kunyumva nani ngwere niyo mpamvu ariko ndavuga ati baza kukumva kuntu rero baca bandiha nizero menye ukuntu byogorana basi je basi vyogorana kubera ko ngira ngo ntazwi gose n'abantu umuntu azwi umaze gusubiramo umuntu azwi kabikayi benshi umwe gusa kuja mu mutwe tu ari hafi ubivuge ubigire hama twe dutora uwariwe utubaze ndamuvuge oya ntumuvuge we subiramo kujya kunavuga kuriya kunavuga hama twe dutore hewe popina ya mwana ngesha yaraye akankoreyesha emwe nukuri n'ikipfapfa n'igipfayongoba arandanduriye imikerera arayiranduye n'ukuri kwabo wamumenye ujya muri ninde yitwa ntabwo bagitsina ni uhora wambara n'ibitambara baba n'utuzina hariho n'ibindi nkunda kuvuga ubibona muri filime ariko sinkoresha ibyo hewe makuru yawe shaje bimeze neza papa twavuganye bon yatanguye amize fresh ariko sha usigaye wipoteza oya sha none ibyo nabyo ego nibyo birimo mu bintu bitwenza abantu biratwenza wabigize gatoya nanumvise no twenga tunajeyo ibyo nabyo byatangwa ryari ivyo je natanguye gukora ivyo by'amajwi hereye ku mwigisha natanguye nisubira mu mwigisha yari umwigisha yari n'umupatiri gusa duhereza icyumba cya kateshezi hariho rero n'ubundi rero nahereye ko kiretse n'uyo ubona ndamuvuze kubera ko yafashe ariko uwa mbere we yitwa twamutazira Grimo yaduhaga ikritire niga mu mwaka w'umunani ariko mu mwana umugabo wageze yagiye muri Eritrea rero niwe nakunda gusubiramo kugira ngo mfate ivyigwa vyigwe hama mu nyuma ndabandanya ariko ndagenda avuga ati ibi bintu rako washoboye gusubiramo umuntu uyu biraboneka yuko ushobora no gusubiramo n'abandi bashoboka ndavuga ati rero reka ndondere uburyo ibi bintu mbigira umwuga apana gufite rero rero ntangura kwiyumvira gusubiramo station ya radio BBC radio BBC vuga ati aba rero bo bapopira cyo gende buka ko na papa we wanje yagize n'ubwoba ntiyarazi ko ari je ndiko ndabikora yanibereye mu nzu hano la BBC yari igezweho muri ijya myaka makuru abazehe baba bayumviriza ijana kwijana canja ko ibereye mu nzu ntangura akantu za ka indicative gutya bonesha na BBC isa 12 n'igice ku isa mu Rwanda no mu Burundi isa 12 n'igice ku isa mpuzamahanga yagiye muti uri kumwe na Jeffrey Mutagoma Frega kwa ya kuri gahunda za Radio BBC bisigaza muryango yikurikiranyira ku murongo megahertz 25 mu biyaga bigari na metero 26 n'ibice 13 mu biyaga bigari kandi Radio DC mu Rwanda Radio Kisaro FM muri Uganda gato ni n'ingenzi nkuru za BBC n'inanga ya BBC uriya mata y'ifyufyu umuca n'indirimbo barashiramo gauza miryango BBC urakoze mugenzi wacu gato iyo nango tugerereho reka tubitangiriye muri leta zunze ubumwe za Amerika bwana Barack Obama atowe mu buryo budasanzwe kandi bitari byitezwe kandi abanyamahanga bikaba binabatangaje kubona umwirabura agiye gutwara Amerika reka twumvuka bitugezaho Prudence Ngiyo mu ruzinduko mu gatondo karikari cyane bigaragara bidasanzwe kandi byatangaje benshi abangaba muri rusangi batangaye babonye ibi bintu uko bibaye bwana Perezida Barack Obama
atorewe gutwara Amerika kuri no shuro kandi bidasanzwe kubona umwirabura abikora. Ibingibi ni bitoroheye benshi gutahura, ariko reka tugaruke twumva uko abivuga muri aya magambo akomeye. I'm so very happy. Barack Obama Hussein. You know, now America, we rule and then I'm black, but I love America so much. We can say this well. Yes, we can. Yes, we can. We can tell the world. Mu magambo mu nteruro ikomeye aravuga koko bashobora guhindura isi kandi ibyo koko, ariko mu gitekerezo cya bugufi avuga ati koko turashoboye. N'umuzungu yari ari hano ku ruhande we yavuze muri ano magambo atoroshye. Reka twumvuka bitugeza. I'm so very happy arriving. Barack Obama Hussein. Oh my God. I said this one time. Oh my God. So we're having President Obama. President from Africa. It's very nice. Iyi ni bitangaje benshi. Prida Sengyumva Radio BBC muri Amerika. Burya mpagaritse. Zanumva papa. Uninda zimije radio. Yibaje ko radio kiravuga. Yaje ko ari yarazi ko ari radio iri kiravuga. Ndamwe ati muze radio ikiravuga. Mureka gufitira mwabyana mwe muri abasazi mu mutwe amakuru araryoha. Yo akira twaye n'umwirabura wayo. Ati byo nyine byabaye umunsi. Umusaza ati ni je nabisubiyemo. Ndamusubiriyemo muzava ngo pu. Especially biratangaza. Kuko biragoye kumva umuntu avuga nk'undi muntu batabana muhira, sivyo, batavukana, nta n'igisanira cya hafi gituma ashobora kuvuga nka. Rero iyo tika yo kukina yo gusubiramo amajwi naciye ndayigira nka uti ya comedy. Haba mu dramatique canke ama story, mbavuze story zitwenza. Ndashaka gutegura story swat nkayikina imbere y'abantu nk'umuntu, donc ibyo bintu ukamengo byarabaye ariko bitabaye, ariko ari kigereranyo. Nk'akarorero hariho story nigeze gutera ya amuzi kitoko avuga ngo noga papa tusa. Uziko abantu bagize ngo ibyo bijya bintu byarabaye, ariko bamaze gusubira inyuma bakumva natanguye mvuga ngo imagine nka mugabo n'ufati ngo iyumvire ngo kitoko yaragiye oya abari mu bwenge kirakura, kuko hari igihe uvuga ukavuga ushimitse usanga uri kurabeshira abantu. Babisaba rero ko rimwe nkina nkibura bakamwe imvugo ituma abantu batwenga, ariko kandi itekeye n'iyindi sobanuro, kuko comedy mu Kirundi uyihereza interuro yitwa nkina nkebura. Uri kurakina ariko ukebura. Kuko comedy itabaye yuko mu nyuma ushobora no gusanga yacitse agression utabizi. Citse agression nayo ucumera nka Chris Rock. Bamuzi Chris Rock? Will Smith ramuzi. Chris Rock ari kuri podium yateye brag ya agresa umugore wa Will Smith. Will Smith aca muhereza agakofe ka koperative. Yego. Nakabonye. Nakabonye. Hari rero urumva mu comedian ruta ufite akaranga mu mutima ko mu comedian iriya kofe cyuribyura mu yindi scene. Tumugati iri scene tibamwe rero mu mashikano no pasteur ya ivuze ubutumwa neza ahabwa ishikanwa nawe muhawe ishikanwa gikofe. Urumva ukabandanya uburyo utava kuri scene bigenze nabi, ariko Chris Rock yabyitwayemo neza yarabandanije. Nijya cyabwira n'ishavu nayo mukubiti kaba intention ndende. Nuko rero ubuzima bwagenze.